iwanyu ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mw'itangazo umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Gervais Ndirakobuca yateyeko umukono kw'igenekerezo ya 17 Nyakanga uyu mwaka turimwo, yamenyesheje ko mu ntumbero yo kugabanya ikiza ca coronavirus kimaze imisi casubiye kwiganza mu Burundi, imisi mikuru yose ihuza abantu benshi, ni ukuvuga imanza zo gukwa, imanza zo gukora ubugeni n'iyindi misi mikuru isanzwe ihuza abantu benshi, izohora iba mu mpera z'indwi, kuko ngo uko iba myinshi vyongereza igitigiri c'abandura, cane cane mu banyagisagara bamwe bamwe badakurikiza amabwirizwa yo gukinga uwo mugera. Gervais Ndirakobuca asaba kandi abajejwe intwaro n'abajejwe amagara y'abantu gusuzuma ko iyo ngingo iriko irubahirizwa, kandi ngo kutazoyikurikiza bizohanishwa ihadabu. Mu rwandiko umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana yashize ahabona, yahagaritse abayobozi 8 bo mu ntara za Kirundo, Ngozi na Muramvya inyuma yaho umugwi w'igihugu ujejwe gutanga akazi kubigisha uherekejwe n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi bishikiye mu makomine yavuzwemwo amanyanga muri ico gikorwa co gutanga akazi kubigisha. Mu ntara ya Kirundo hakuwe mu buyobozi 3, umwe yarajejwe indero muri komine Bugabira, uyundi hajejwe indero muri komine Vumbi, ndetse n'urongoye ibiro bisuzuma inyigisho muri iyo ntara ya Kirundo. Mu ntara ya Ngozi naho hakuwe urongoye indero muri komine Mwumba, imuramvya naho abarongoye indero mu makomine ya Kiganda na Muramvya nibo bakuwe. Abandi bakuwe mu kazi ni abayobozi b'amashuri ya komine Kiganda hamwe na Murago, bakaba baciye basabwa gushira mu ngiro iyo ngingo. N'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi mw'itangazo yo kugenekerezo ya 17 Nyakanga uyu mwaka turimwo, bamenyesheje abarundi bose muri rusangi na cane cane abarondezi b'akazi bakoze ikibazo cyo gutanga akazi kubigisha mu mwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022, yuko umugwi w'igihugu ujejwe gushira abakozi ku kazi usanzwe ukukira ubwo bushikiranganji utegekanya kwishikira mu makomine ya Bukinanyana, Buganda, Mabayi na Mugwi yo mu ntara ya Cibitoke hamwe na komine ya Mpanda yo mu ntara ya Bubanza, kugira ngo utohoze neza ukuri ku nkuru zivugwa muri ayo makomine yuko itunganywa ry'ikibazo cyo gutanga akazi ritagenze neza. Abarondezi b'akazi bo muri izo komine bafise ico bifuza gushikiriza basabwe kuzoba bari ku migwa mikuru y'amakomine bakukira, kugira ngo bazokumvirizwe hisunzwe ikirangamisi gikurikira. Kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 20 Nyakanga, uwo mugwi wagendeye komine ya Bukinanyana, Mabayi na Mugwi, mu gihe ku munsi w'ejo wa kabiri igenekerezo ya 21 Nyakanga uwo mugwi uzogendera komine ya Buganda yo mu ntara ya Cibitoke hamwe na Mpanda yo mu ntara ya Bubanza. Mu gisagara ca Bujumbura, musitanteri wa komine Mukaza Renovas Ndayihebura amenyesha ko guhera ku igenekerezo rya mbere Gitugutu umwaka wa 2021 umuntu azofatwa ataye umwanda canke icupa mw'ibarabara rya komine Mukaza azoriha ihadabu y'ibihumbi 10 y'amafaranga y'amarundi. Akaba yashikirije mu nama n'abarongozi bo mu bisata bitandukanye muri iyo komine ko umuntu wese azofatwa azocibwa ayo mande. Iyo ngingo kandi iraraba n'abazohonyora amashurwe yatewe mu bibanza bimwe na bimwe muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Mu Buyenzi naho hari viabilize jamani, ndaba mu Buyenzi chef de quartier mu Buyenzi ni bangahe ngaho? Muri ndwi, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, indwi, murakwiye. Mu Buyenzi ni muve mu gacerere,
aya maveni yose akika aherera ku ntuze kuri Ntahangwa murabe burya bukartier burya budumbi buhari. Rero twarajanye na conseil sécurité ivyo twabonye ntavyo novugira hano kugeza naho nari kumwe na protocole adjoint wigira umusirimu abajamwo ubwo rumwe aramushima ku murango riva ati wewe turashaka guheza. Murumva iyo quartier aho hantu hose aho harabaye umucafu, hariho abantu sinzi mu gisagara ca Bujumbura hariho amakomportema amwamwe atagikorwa. Birumvikana rero abo chef de quartier ko ari ndwi de zone urabaha igikorwa kuko nababwiye ko abasitade ba vrai banavyerekana banabigendera. Birumvikana ni Bwiza na Buyenzi bo nibo bakera abo bose nibo turabira ko twese ayandi ma quartier ayandi ma zone yavutse ari uko izo zibiri zihari. Rero ni reference ari reference rero ifoko turonka reference nziza. Hari kindi twari twarasavye abajeje intwaro navuze kugenda udakebaguzwa ajya amatara twababwiye mushira ku mpangu zanyu ku mabarabara mwongera mugashamo akariro mukaraba ko abantu bose babikurikije. Utazobikurikiza nawe nyene azocibwa amande. Ni ya amande toujours iva ku 100 kuduga kuko nabo nyene n'abagararije. Mu masaha yo ku mugoroba ho kuri uyu wa mbere humvikanye grenade n'inkoho ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ngo hari abakomeretse nubwo igitigiri kitaramenyekana. Igipolisi caje gifata ingingo kwirukana abantu bose bari mu gisagara hagati kugira ngo vyorohe gukurikirana izo nkozi z'ikibi. Abenshi bakaba batashe n'amaguru. Mu ntara ya Gitega, komine Gitega, mwijoro ryo kuri w'Imana, igenekerezo rya 19 Nyakanga, uyu mwaka turimwo abantu 2 barapfuye, abandi 15 barakomereka inyuma yo gutegwa grenade. Ubu abo bakomeretse bakaba bariko baravurirwa mu bitaro mpuzantara. Mu ntumbero yo gukora amatohoza, abantu 6 nibo bamaze gufatwa n'igipolisi. Dutandukire amakuru y'inkino. Mwihiganwa ryari maze iminsi ribera mu gihugu c'u Rwanda i Kigali kuva genekerezo rya 10 gushika genekerezo 19 Nyakanga rya volleyball ku rwego rwa Afrika mu bigeme. Uburundi buza mu kibanza c'8 aho bukurikirwa n'igihugu c'u Rwanda kubera cakuwemwo inyuma yo gukinisha abakinyi 4 bafise ubwene gihugu butari ubw'u Rwanda. Nukuvuga ko ku kibanza ca mbere hari igihugu ca Cameroon catwaye iryo higanwa, mu kibanza ca kabiri hari Kenya, mu kibanza ca gatatu hari Maroc, mu kibanza ca kane hari Nigeria, mu kibanza ca gatanu hari Tunisia, mu kibanza ca gatandatu hari Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu kibanza c'indwi hari Senegal, mu kibanza c'8 hari Burundi, mu kibanza c'9 hari u Rwanda. Mu gihe abo bakinyi b'abigeme bakina umupira w'amaboko wa volleyball uko bangana ari 11 n'umumenyereza wabo bari batahutse mu gihugu c'u Burundi bageze ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Babankiye kuva kuri ico kibuga c'indege ukubera bategetswe kwirihira amafaranga yo kwipimisha COVID-19 kandi ni mu gihe urupapuro bafise kwanditse ko ishirahamwe ya volleyball ariyo iriha ayo mafaranga igihe co kugenda n'igihe co kugaruka. Bariko basaba rero ko hubahirizwa ivyanditse. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.